On n'y croit pas. twebwe ibi vyavuye ngaha mu nama y'Ubufaransa Paris ntavyo twemera oya namba kubera ibikorwa bitegezwa gukorwa mu murongo wa kubera ibijanywe no kugura aeroport y'Igoma bitegerezwa kurabwa n'abahokivye hariya nyene aeroport y'Igoma ni AFC M23 aha i Paris AFC M23 ntiyaserukiwe ibi bitegerezwa rero kuja mu muco w'idoha kubera hasanzwe hariho ibiganiro biriko birabera idoha ibiganiro bisanzwe bihura abaserukizi ba 23 na leta ya Kongo idoha rero ibi iye twebwe ntavyo twemera ifoko bikurikiza inzira ya doha urumva Olivier Nduhungirehe amajambo yiwe ni doha kubera bazi aho ruzingiye nkuko twama twabibabwiye inkende uko ikomeza kurira igiti ni uko yifukura ni ko igaragaza iyiri aha ni mu gihe u Rwanda rwama gwiyamiriza rukamirira kure ko rutari muri Kongo ko atari go M23 u Rwanda ko atarizo izo mbwebwe za sarambwe u Rwanda katari go ruko rurica mu burasirazuba bwa Kongo u Rwanda katari go ruko ruriba Butare eka u Rwanda atari go ruko rahungabanya umutekano mu buryo bwose bugenda butandukanye bugenda buravugwa aha na hariya ariko nama naye babwiye ndabasubiriyemwo uko inkende ikomeza kurira igiti ni uko yigaragaza karibu rero kuri Flow Podcast TV ndabahaye ikaze ndabaramukije mwese umwe wese aho aherereye ndizera ko muguwe neza uno musi ni tariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe ukwezi gushasha umwaka ni wa wundi nyene no 2025 ndabahaye ikaze ukwezi kw'icumi na rimwe kubabere ukwezi kumugisha n'ukwezi kukuroranirwa amahoro ubutunzi umutekano mu miryango yanyu kaze rero mu busesanguzi bw'uno munsi aha turahera kuri Olivier Nduhungirehe umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu aho Olivier Nduhungirehe akunza kwigira umunyabwenge ariko bikama birangira tumurungurutse mu bwonko Olivier Nduhungirehe mu Bufaransa ndavuga akiri Paris agisohoka baramuhaye microphone yari yambaye cravati n'ikoti kwa kunyene bisanzwe aravuga ashimangiye ko ivyo bavuyemwo atakamaro kandi ingingo y'ukugurura aeroport cyane yavuga kuri aeroport y'Igoma ndaje ndababwira igituma avuga ko ingingo yo kugura aeroport y'Igoma naho yo kwemezwa na Tshisekedi n'Ubufaransa bo babona ko bidakenewe mu gihe hariho mutegere neza agaca avuga ati bikenewe kandi ntibishoboka mu gihe abo vyega batari ngaha mu gihe abo vyega batari ngaha ariko aravugira AFC M23 imbwebwe za sarambwe mu gihe abo vyega batari ngaha ngo kandi mwibuke ko hariho processes za Doha za Washington ngwizi nizo ziriko ziravyiga nizo ibibazo vyo kwigiwemwo ikibazo cyari kuja hariya ncari kuja ngaha i Paris aha ni hahandi muca mwumva ati kubera iki uriko uravugira AFC M23 wewe utari AFC M23 wewe wagiye userukiye Kagame taha urira indege shira raporo sobuja wewe ufise abasobuja bangahe ukorera Corneille Nanga na Sultani Makenga ukongera ugakorera na Kagame ndibaza neza ko abarundi n'abanyarwanda dukomeza guhumuka baba bakongomani eka nabandi bari bose bagira amahirwe yo kumva runo rurimi dukomeza guhumuka no gukomeza gutahura cyane n'abanyarwanda mwese mwivyiringira mu maso mw'abanyarwanda mwebwe bana nabuzukuru b'inkotanyi cyane mwe mvugana na mwebwe ni mumengo mwaradadarayo mengo nimushoboye kumva n'amama y'amazi nimushoboye kumva n'amavuta yo kuborosa kugira mushoboye mutahura ivyo bayomba banyu baso wanyu baba mudogo na bamukuba n'abasokuru banyu bariko barakora muri Kongo ariko bitebe bitebuke ukuri kuzoteba kuguma kugaragara ibi Olivier Nduhungirehe yabivuze mu Gifaransa ico ni cambere nshima ntibizorinda interpretation kumbure kugira abazungu canke abandi bantu bamutahure neza na neza uwariwe uko inkende ikomeza kurira igiti niko ikomeza kugaragaza ubwambure Olivier Nduhungirehe yigize umunyabwenge agiye kuvugira AFC M23 nkande ahandi hantu yagiriye ikosa rya kabiri ubwa mbere akoze ikosa ryo kuvuga mu kibanza ca M23 ikosa rya kabiri ndiko ndavuga ivyo amakosa yakoreye mu Bufaransa agisohoka kuko ndabona ko Olivier Nduhungirehe ni wakamejeje niwe ariko araca hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ahantu hose ugiye kuraba usanga Olivier Nduhungirehe
ari mu ma interview arishika kenshi iyo babonye ko namana ibabwiye iyo ubakomanze iyo ubarashuka banoza muri Kongo bagira interview bakandika ama communique niyo bavuye mu manama hariya idoha canke Amerika i Washington bakavayo bazi ko batsinzwe bazi kataco bakuraho Olivier Duhungirehe ashikira kumbonesha kure misi yose ashikira kumbonesha kure kuja gusobanura urumva ndibuka igihe basinya ibitari ivyo bagiye gusinya ibintu batatahuye neza kumbure aho bababwiye ko basaba ko izi mbwebwe za sarambwe ziri muri AFC M23 zizoba demobilize cyangwa zizoba integre nako mu gisirikare ca FARDC bababwira ati ego mugabo tuzoraba umuntu ku gatwe kiwe bamaze kumva bo barabisinya mugabo bamaze kumva ko kuraba umuntu ku gatwe kiwe ibi yabimenye ari uko senateur Evode atanguye kubidebata ko hari mu nama nkenguza amateka mu Rwanda niho baciye bikangura bavuga ati baratuboshe kubera bavuze ku gatwe kiwe Makenga ntagenda uyu Corneille Nanga ntagenda bafite ivyaha bagirizwa deja mwibuke ko bafise mandat d'arrêt international Byamungu n'abandi benshi n'abandi bo baragiriyemwo bagenda barapfa muri izi ntambara zikomeje nkuko twagiye turabibabwira hari abari ku rutonde rwa mandat d'arrêt gushika tubone ikiziga cabo nyezina ariko ibi vyose baciye bagenda kwikangura mu nyuma no baciye batangwa kuzabaragira ama violation iyo basinye amasezerano atariyo baca bongera bakabandanya bakaviola ya CCRF nibiki kugira babeshere FARDC hama bongere basubire mu bindi biganiro bahinyanyira babwira ati iki kintu kuramwo niki burya twasanze tutari bubive imbere rero Duhungirehe ikintu ca kabiri yagiye kugirira ko erere muri ko muramwumviriza amajambo yagiye kuvuga yaciye avuga ngo ibi bintu mu bisavye kugurura Goma mu gihe Goma abayifashe mu minwe ariyo AFC M23 batari nga ibi bintu nibaza ko atari ibintu vyoroshe kandi ibintu bitazopfa bishobotse mu gihe mudatumbereye benevyo aha ndavuga ko ari AFC M23 Corneille Nanga Sultani n'abandi bafatanya ngendo babo umva na Kagame nahaharira turatse ko ariwe boss wabo hanyuma tushize ku ruhande ibi yaciye agaruka avuga ati ngo iki kiyago canke ivyo kugurwa Goma bikwiye kuyagirwa idoha ni muhira mu Rwanda narababwiye ko Qatar ni se u Rwanda Qatar ni sekuru u Rwanda ruri ku nivo y'umwuzukuru kuri Qatar narababwiye ko ikintu cyose kiri mu gihugu cy'u Rwanda ni Qatar uhere ku gitoro uhere ku ndege uhere kuri aeroport uhere harona quartier ya Qatar mugombe mubaza abanyarwanda telefone umunyarwanda ari mu Rwanda mabaze hariho ahantu umunyarwanda daca atari umuntu w'ingagari cambo caroki rero aha niho muca mwumvira amajambo kugira umuntu agenda aravuga ibintu ugasanga agenda arivamo aca avuga ati byari ibi muko birabera ipari bikwiye kubera idoha hagaca tugaruka tukabaza none idoha AFC M23 iratumiwe oya mugabo kubera hariya idoha ariho bikina utwabo Duhungirehe yihindukiriza ku Mwarabu hama uwundi hariya yihindukiriza ku Mwarabu bakavuga ati hariya ho tuzisanzura kandi hariya tugenda kabisa baratuzi ko u Rwanda bararuzi ko ari M23 injo ituma dusinyankarite de M23 hagiye ibaze amasezerano boke dufate basi ibi vya Goma tubishire ku ruhande ibi vya aeroport ya Goma tubishire ku ruhande kubera iki ibindi byose Olivier Duhungirehe atarahasohoka avuga ati burya amasezerano y'umutekano hariya mu burasirazuba bwa Kongo ntibarimwo ifo ko mutumira Corneille Nanga mugatumira Sultani Makenga kicara ngaha katarigera bivuga bigaragaza ko ibufara mu buri pari gusa kuko batashimye ikijya kintu coko aeroport y'Igoma yugururwa niho Olivier Duhungirehe yavuze ati byasaba ko bari abagabo baba bari ngaha mugabidoha kuko baba bakora batunganiriza ivyo baba bagomba bobo ntibigera barekrama Sultani Makenga cyane Corneille Nanga cyane AFC M23 imbwebwe za sarambwe muri rusange nibatse ngaho turiko turakanura cyo tutahura neza aha mu majambo yavuze niho uca umwumva neza ko Olivier Duhungirehe ari karagenda yizirika u Rwanda ruguma gwizirika u Rwanda ruguma gwigaragaza ugwarigo aha rero namwe niho muca mutahurira rero ukungene biri kandi no kungene bari muri Kongo kubera nabonye harona bamwe bakurikirana Free Podcast TV bafise amakenga kuko ndavye ibintu bahora bambaza inbox harabigeze kumbaza burya kabisa koko u Rwanda niyo ruri ndabwira ati rujya no Rwanda 100% ntayagira ikindi gihugu babwira ko kiri hariya no Rwanda
ruri backed canke ruri finance canke rubitumwa n'Ubwongereza na Amerika. Ibi biri clair ni biriya nyene biko biraba muri Tanzania, nigo rugamba ruri hano, rugamba ruriko raba muri Congo, nigo rugamba bari barateguriye Uburundi muri 2015, ariko nubu ntibararuha, nubu barashafise utuntu tukuguma bagera amajanja igihugu c'u Burundi, ariko barabizi neza ko intare kwa ntare barahazi aho ni full stop, barabizi cyane. Reka ndabasigurire igituma aeroport y'Igoma Olivier Duhungirehe canke Rwanda rudashaka ko yugururwa. Reka mbanze ce ku rundi ruhande aho numvise ko ngo aeroport ya Goma yuguruwe, M23 izoca yoroherwa mu gutora ibigwanisho bivuye Rwanda, Uganda, hehe. Murabona ko indege ibiraro vyari vyarasenyuwe, nivyo ibiraro vyari vyarasenyuwe, ariko kubera ibijanye n'ivy'intambara muri rusange, ivy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo bisa nuko u Rwanda vyarunaniye. U Rwanda rwarananiwe, kandi su Rwanda ruri hariya gonyene, n'u Rwanda n'abasirikare ba Uganda gusa. Bariya uriya mutama ntagaragara, kubera uriya mutama niwe servo y'Empire y'iki gikorwa kiriko kirakogwa hariya. Rero ntategerezwa kugaragara neza na neza, ariko ndababwire ko ibi bihugu byose biri muri EAC kimwe kimwe gifise icaco bagihaye mu kugisambura. Ikiganiro kirahari kidondagura neza na neza strategy bahawe zo kugira basambura Burundi, basambure Tanzania, basambure Congo, hanyuma babitora ari ubuvunji bavyanexe kuri ivyo banexa iciba iriya Empire bipfuza ikintu ari chose impossible, ikintu ari mission impossible. Nabibabwiye kubera aho babukaranga twari musi y'urujo. Igituma rero aeroport y'Igoma badashaka abanyarwanda ko yugururwa niki? Murumva ko ni aeroport ntizoba ari imiduga. Aeroport rero nuruja n'uruza rw'indege. Icambere coco batinya atteinte à la sécurité no kugaragara, kuko indege kuvaho bafatiye Igoma, dutahure neza kwanza hano, kuvaho bafatiye Igoma nibo barashe. Narayibabwiye ko Sifardese yasidira aeroport bararasanye, ariko bo baca batumbera kurasa biriya bikoresho vya aeroport, nibo basambaguye ari aerodrone kugira ibi bari babizi ko bizoba, kugira kuko nimba mubona bitabaye vyihuta gusaba ko aeroport yo kugururwa, nuko babonye bisaba amafaranga ariyo ujya muri yaridi n'inusu. Macron yaraye yemeye ko uzoja kurehabilita ibikorwa vyo gusubira gusanura iri aeroport y'Igoma no gutwarayo imiti. Ibi rero u Rwanda ntigwari rwabiteguye, kuko rwaherutse neza ko basambaguye aeroport ntibazosaba ko rezede, kuko bazi ko Goma bazoyifata bakayirongora nk'abakoroni, ntihazoba ivy'uruza n'uruza n'indege. Hamaze kujamwo telecommunication canke ivya aviation vy'indege, ni ibintu birebire vyo bagora gukontorora, kubera harimo ibintu byinshi vyinyegeje inyuma. Nagomba ndababwira ko iri aerodrome ya hariya kira kibuga c'indege ca Goma arico centre de commandement ya Paul Kagame, centre de commandement y'u Rwanda. Paul Kagame ntashika Bukavu, ntashika hehe agiye kuraba cangiye gutanga amakomandement, iyo adashatse ko bamusangaho ngo ashikira hariya kuri aeroport Igoma, aho ikintu ni kimwe kigituma batemera. Ikindi ngo nuko amakambi canke ivyo basanzwe bakorera haji Goma badashaka ko biboneka, kuko kuva biimplanta, kuva bahafata nta kintu na kimwe gica hejuru mu kirere c'Igoma kijanye n'ibintu vyitwa ngo ni izi ndege za transport canke indege muri rusangi. Ikirere carabaye futi, nico gituma wumva benshi baguma babaza none kubera iki basaba leta ya Kongo nayo nyene ngo yugurure ruriya kibuga c'indege. Hari ibintu bimwe aeroport y'Igoma ikenera hariya aye mu burongozi bwa leta ya Kongo muri RDC kwa Faci Beto, kuko hariya hoho urumva ko abarizwa izo nyeshamba. Ikindi ca kabiri nuko batinya ko muri ugo ruza n'uruza
rw'izo ndege hojamwo abansi canke hakajamwo ibindi bintu biza kononera umutekano. Izi nyenzi n'imbwebwe zasarambwe zafashe ako gace. Ibintu batinya ni vyinshi cyane. Nabonye ko abari ku ruhande rwa Kongo, abavugira Kongo canke abo bashaka kino ntambara ya Kongo ihagarara, bo biyumvira ko aeroport yuguruwe nico ko yocisha ko ibigwanisho byo kuza gutera, ariko ingufu zo gutera n'ibigwanisho muri rusangi naho bikiri ntaco babona boshikako mu gihe icitwa umurundi akiri muri Kongo. N'ingufu zarabaheranye, ko bari perte imene guhomba abantu gusa, ko bari guhomba ibikoresho, ko bari kwiboma, ko bari kugira iki. Nico gituma ubona ingufu zo gutera n'ibindi vyinshi bazigabanije, ahubwo ingufu nyinshi bazitwaye gusenyura Tanzania, hama ngo baze basenyura Burundi. Nibamara kubisenyura bace bagira one way babandanyiriza transite muri Kongo bashike kuco bashaka gushikako. Kuko iriya nzira ya mbere bibaza baravuze ati iyi nzira hari y'umurundi hano ntibishoboka. Nanje rero nganeho cangaruka nkavuga ati none mu gihe umurundi yakunaniye, umurundi yakubereye imbiri bindwi, umurundi nkuko mugoma mubiririmba yababereye ibamba hari mu burasirazuba bwa Kongo, umurundi mu musanzi wabo bizogenda gute? Point d'interrogation. Umunyarwanda aciye ubwenge aze kuza kunyishura muri commentaire. Uburundi nimba bubananiriye hari muri Kongo, aho mwe mwagiye bo bakagenda gusa kugarukana amahoro, kwitaba ubutumire bwa Faci Beto, guseruka rukamvye, kumwera ubwanwa umugabo, ukuna kuriya migenderanire myiza hagati ya Kongo no Burundi, tukaba igihugu cy'u Burundi twabananiriye muri Kongo. Mwe hano mu gihugu cy'iwacu aha nyene kwa ntare rugamba, kwa ntare rushatsi, muraza amateka, mwebwe mubona muzoza gukora iki hano mu gihugu cy'u Burundi? Nico twanda babwira ati namye mbona no kumbuga ngurukana ubumenyi zimwe za babandi hariho abantu bagwa bakagaruka nkabona gusa ni kimogi aba yanyoye canke ni ibintu baba baramuteye canke ni faranga, kubera baravuga mu Giswahili ngo pesa ni musema yote. Nabonye batangura kwandika ku mbuga z'abangurukana ubumenyi zigenda zitandukanye, aho bamwe bagenda bivugisha ngo mbega ngo imigumuko ntimubona kisa n'isotera mu Burundi, abandi bakagenda babishura canke bakwati ngo nabonye ngo nakavuga ngo ko ngo abarundi namwe mu gutegura imigumuko, avuga ati imigumuko muri 2015 ngo ntaco yababwiye. Ukabona neza ko umengo ibi bintu ntibabihuriza ko, ariko nagomba rongere mbwira abarundi, umurundi azi ko atahiye muri 2015 yarababutse. Ndasubiyemwo, umurundi azi ko atahiye muri iriya migumuko, buriya bugome bwo kwica no gusenya no gusambura igihugu vyabaye muri 2015, akaba atahiye kiriya gihe yarababutse. Yarashikiriwe n'ubushuhe basa aravuga aha hantu ndumva ko hariho ubushuhe. Rero ndibaza ko atamurundi numwe afite ico ciyumviro, kandi narashima gwaruka gwarahindutse mu mutwe, gwaratahuye. Kwanza sinuba ko no gwaruka mwoza kubwira ngo ja mwibarabara, mbe abo nimuduhe bira, nimuduhe ibiharuro nyezina, abo mwashize mwibarabara muri 2015 barihe, mwakuyeyo bangahe? Hama basigaye ari bazima barihe, mu bafashiki babayeho gute? Mu gihe mu Burundi bari bafite amabotike, ubuzembure, batonda ku buzi, batonda mu ONG, batonda mu buzi bugenda butandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, abandi bikorera utwabo bajya bakaravye, ariko mukabahenda bakagenda mazima yongo. Ubu bari mu makambi, bane bari muri bajya bagwa amavunja mu Rwanda, abandi bagiye kubifumbire muri Kongo mubahenda, abandi murunda muri Red Tabara kugira muje kumbure guhonya abanyamurenge nkuko abanyamurenge bavyivugira ubwabo, kubera Red Tabara barabizi nabo barabibagiriza Red Tabara muri 2017 ivyo yakoze. Iyi Red Tabara rero nayo nyene turiko turaza kwitegurira ikiganiro nyezina, turabe igituma abanyamurenge bagiriza Red Tabara cane kubijanye nuko boba bakoreshwa na Paul Kagame, boba bakoreshwa n'u Rwanda kugira baje guhungabanya no kwica abanyamurenge nyezina, aba bariko barategurirwa kwicwa n'ico gihugu hariya hakurya. Nkuko abanyamurenge bavyivugira, niba abanyamurenge base kwitwa abatutsi, kuko Kagame hari abanyamurenge yagiye gushirako iyo yindi karifikatifu y'ubututsi, bo baravyamagana, bavyankira kuravuga ati je ndi umunyamurenge ndi umukongomani, jewe si ndi umunyamurenge w'umututsi avuga ikinyarwanda. Oya abanyamurenge b'abatutsi ni babandi rero Nyarugabo ariko arashira imbere, ni babandi bagiye gufondererwa ikintu citwa twigwaneho, ni babandi bagiye kwiyungana AFC M23, nibo
abo banyamurenge ba Paul Kagame. Abanyamurenge nyezina nibo Kagame agomba gukorera ivyo nivyo iyo Red Tabara na RDF n'inkotanyi uwo mugambi bateguye barawucura bawucisha muri Nyarugabo. Sinzi ngo nundi numvise ryari bari bagize inama y'abanyamurenge arabankira ndaza kumubaronderera izina. Abo bagabo nibo Kagame ariko arakoresha cyane hariya kugira bashike kuri ico gikorwa kigayitse. Bagomba kwitirira igihugu cacu ciza c'u Burundi, bagomba kwitirira igisirikare c'u Burundi. Ndabakengurukire cyane rero, twarasezeranye ko turakora ikiganiro kigufiya ariko gifise ico kivuze, nanje naravyubahirije. Ndabakengurukiye cyane bakunze ba Free Podcast TV, nizere ko muguwe neza kandi mukomeza kugubwa neza. Ukwezi ni gushasha, ni mukomeze kubasigasira. Uno munsi n'umunsi wa mbere utangura ukwezi kwa 11, nizere ko mwawutanguye. Ukwezi mwagutanguye mu gutangurana umugisha udasanzwe. Mwibuke kugira sabone. Ndabibutse kandi ko n'ikiganiro cambere episode ya mbere yabafukure twayitanguye hariya kuri Ingoma magazine Nyaragasa. Mugende mukurikirane ikiganiro cambere cabafukure aho twatanguriye kuri His Excellence Paul Kagame hariya hakurya mu Rwanda. Ciao ciao.